bige tubona kuri kamera bifate kujya nyine kuko nubundi bariko barabibaza kuri kamera ariko nimba bora ukuntu bihagarika uko bariko donc Liza wamubwije ukuri kuko niba mwahuriye ku ma platform nyemba ari biki warukwiye gushira ko describe warukwiye kwivuga uri bikwiye ukavuga uti ndi kandi ndandaza amakara ngira ibi nibi nibi kandi wumva jewe ubundi wowe washize ko umuhungu w'ibeje urumva yambaye amarori asa neza tesa hanyuma ugacishira kuri ntozenye uwo mukagara yibona ifoto hanyuma mu nyuma ugacumuzanira peut-être yari yagukunze uko umwana we yahora yiga hanze canke ibiki nibi ugacoza kumubwira ngo udandaza amakara ntavyo wigeze umubwira agasha sanga ngo udandaza amakara musaza wawe nivyo ngo mwenda mubwira heraba rero Sahiri mu gihe ubuzi neza yuko ubusuko ububona tujya mu kogasa kuryari mu mitahe menshi biki kuko togendana nabo mu nganye mitahe uja kwiyumvira kurondera ujya nyene kivola nico rero nashatse gukina haje ubundi ugiye kuraba keke ntiyakunda ibintu keke yari wa umuntu wese amwakira ugerageje kuraba mu cyatumye biba uhera mu cyo cyambere ninjiye yarambagije wari nifuza tubafasha iki muri faso numva pemporte ukondi arabona ko ndumuntu arabona ndumuntu barakaye kuri makara ndinjira ndi makara yende ndinjira aranyicarika ariko Eliza amaze gusohoka yagize ati kandi bari bateye imbere nibo bari ni bantu ni bakuru banyu bazwi bakinya amafilme yakunzwe yagize ntubona yuko bishobora gutuma haza icuka kibi bigasubira inyuma aho byari bigeze nico nakunda kubwira hajya ubundi kwandika izina ikintu kivuna kandi no kuritakaza ni cizere mu bantu kuko ikizere nico kigoye kuronka rero nimba bariko bakora ibi bari baratubereye akarorero keza ariko abantu biba bigeze nyene wapi imboro nawe urabibona ko atari si byiza kuko sinokumva nk'umuntu donc umukobwa n'umuhungu bakagira ahantu bavuga n'amabanga y'ivyo bakoze mu ibanga umva ubwo no bubwa. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro. Uko biba biri kenshi nkaba ndi kumwe n'umushitsi sinigera nicarana ngaha bafise umuntu mba narondeye kugira ngo dushobore kuganira hanyuma atubwire ivyo akora canke ibindi. Tumuhe ikaze rero kuri micro yacu hanyuma yidondore abaturamutsa abatwumviriza. Nitwa Sahili Bari. Sahili ni izina ry'akazi. Izina ry'ukuri ni ivya nkuru nziza. Aho na mama. Ako mukazi nkwasha Sahili. Sahili abantu mukunda mukurikirana ibintu bya industry y'amafilme ndundi ngira ngo muramuzi na mukinyi w'amafilme afise filme aheruka no ifilme baheruka no gusohora heze imisi mikeya ifise ibice bibiri bimaze kuja habona icatumye biba ko murera ari rya mbere tumukoresheje nga kuri BITV urashaka kwidondora birenzaho abatwumviriza kugira ngo duce tuganira tuzinanye neza. Okay, nitwa ivya nkuru nziza nkuko nabibabwiye. Ndi umwana wa kabiri mu muryango, ndi umu acteur réalisateur. Ndanandika ama histoire ni filme nije mpaka kuyandika. Natanguriye carrière yanje mu vy'ama club ndaduga. Navuga TV online yambere nakore ko ni Wakalight. Tangwa muri Wakalight ndavayo canja muri management ya watoto wa ATL. Ariko ndi muri Nzisa online TV. Inde? Nzisa online TV. Nzisa. Nzisa. Imbere yuko tuja mu vy'umwuga wawe usanzwe uri kurakorera mu ubu Sahili ninde yarize yavukiye he? Urafite abavyeyi? Ndafite abavyeyi bose babiri. Oya. Cyo kubaka wapi? Okay, kubyemirije cyane. Urafite abavyeyi wavukiye he? Ndi mvukiye itavanze nyene. Navukiye ngaho bamavukira kupavukira. Umwana wo mu muji atateye amazi atabanze. Ndewe navukiye ngaha nkurira aha. Narize kandi. Neza amashuri. Okay. Warize ivyo ubu acteur byo kurealiza amafilme waravyize? Nagize ama formation ya simo. Ma formation ya simo bayagirira? Nakore mu Rwanda. Donc hariho ishuri ritanga ama formation mu Rwanda. Ico gihe hari muri 2017 uko niho twavuye no tuja mu Rwanda.
twakoze formation ya simu. byari bivuye he iyo wabimenye gute ko bashobora kuba bariko barakinisha bariko baragirisha ama formation icumviro cavuye cyo kugenda ahubwo ni association twarimo baravuga ko bakeneye kuturungika donc mahugurwa yabita mahugurwa kugira ngo cyo kuronka notion ya seminaire mu byo tuko turakora kugira ngo dukore ibintu tuzi ku buryo ushobora kwandika ikintu ukamenya ndiko nkora iki cinema ndimo niki donc ni gute no orientation yanje ni igiki nkeneye mu mpano yanje ibintu. Okay, avant yuko kina film uko biri kose wakuze ukunda amafilma canke wakuze ukunda ibindi bintu vyaje kuzamo mu nyuma? Jewe rero kare niyumvira ko nzoba umusoda. Yego nukuri niyumvira ko nzoba umusoda biraho ariko zijya formation na kijya giti bagya sino bishobora. None wabikunda utaramenya yuko mu gisoda bakubitana? Ya we narakunda ko no mu jeshi gusa wakunda matenu yabo wakuze bikunda numva bindimwe nyene ariko ngiya nuko ico gihe mu kamishano twaba twarabana n'umukoroneri hagihegwa ari ukuntu baje basoda ukuntu tunagisha iki kumva ndabikunze ibintu nk'ivyo ako nasi cyo vyabaye icumviro ca bon kubera ko wacubireka rero watinye iyo ma formation? No, ahubwo ngeze mu mwaka w'indwi ni problème familiale yabaye na nifise stress cyo gihe ubundi je sininjiye muri film ngo nuko nashaka ko bimbera akazi oya najinjiye ko ya stress nifise umugenzi yitwa Love cyo gihe acambira ati kufise ibyo bibazo ubwo muri ibi hako uguma wigunze ngo tujane cyari kibazo nyabaki mugabo ni problème familiale nyene urumva nakubwiye ni problème familiale umva ni kibazo cy'umuryango byari byo mu muryango ya kuko ndibuka harimo ku 10 le 15 2013 ni umunsi wa mbere nagiye mu makrebe mbona baranyakiye cyane ndakina umva tutariki ndazibuka ko ico kibazo cyari cyabaye ya cyantangura sinemuko. Okay, urumva wabigiyemwo utaruvyiteza atahe n'umunsi umwe wigeze wiyumvira ko woshobora kuba umukinyi wa film wabijanyemo na stress donc no kuvuga yuko nubu kugira wandike inspiration ikura muri stress donc uraronka inspiration cyane iyo umuntu yakukoroze cyane canke ufise ikintu kikugoye canke uri muri babandi bagira inspiration hari ikintu donc kiba cabaye kibulversa ubuzima bwabo canke gihindura côté positif ou négatif? No, je bundi mu kwandika iyo filme sinisunga ivyo ubuzima mbambayemo oya ahubwo ndaraba public mbandimo niki kintu kibangamiye abantu nigiki noshikiriza abantu niki abantu bakeneye muri no miss maze kuba mbonye igikenewe ntoca nicara ko ndayifatira umwanya dufate nk'iyi filme icyatumye biba ni filme nari maze amezi ane nandika donc ndandika hama nkafata zige mpapuro nanditse ko ngasubira ngakosora nkapanga guma mpangura kugira ngo ninashobora gusora kiye gikorwa bakibona donc message mba nashatse kubaha ndayibahe yuzi nko mba nayishatse rero inspiration sindayikura muri ibyo bintu by'amastress mba ndimwo canke no ahubwo bafise ikintu bankeneye guhindura. Okay, tugiye tuduze kuri icatumye biba ni histoire nabonye umuntu yihinduye arava mu buzima bwo kuba umutunzi aja mu buzima bwo kuba umukene kugira ngo abe arondera umufasha abikwiriye. Kubera iki wahisemwe iyo histoire wavuze ngo uraba aho ububaye ibiki wowe nawe ni mu kibano vyari vyabaye cyane kuko wiyumviriye kwandika iyo histoire? Histoire cyatumye biba ubwa mbere bivanye nabo turi kumwe muri no miss ni kuvuga ndashobora kuvuga ahantu mbaye la fois passée numvise umugore bashwanye n'umugabo baravana ukumva icyo bapfuye ni ibintu bidafashe ukumva divorce ni nyinshi abantu bariko baravana cyangwa ukumva abantu bari mu nkundo bakunda yimba bamaranye n'ukwezi baryohewe ibana stress kaziza ugasanga ni za nkundo ziza nakana monya afise bote iki ubwiza bwo ngaka mubiri ntiyumviriye ejo kashobora kuba nyina w'abana arumva abakobwa bura bazi ko bakunda ragujare n'ibindi nta numwe yigeze yanka kamushikake ibintu by'akanyama bamwe babikunda kuva kera nta muntu numwe bakita kamushikake niba utavyibuka kera bahora babivuga ya gogo abona umugore ni ikintu kigoye cyane kuko urabona nimba jewe nshobora gukura ngahera kurujya mwaka donc dufate kuri kujya kwezi nkaduga mbafise education nahawe muri famille yanje nawe ubufise education borahawe muri famille yawe
kugira tuze duhorere twubaka umuryango umwe tuba n'ubuzima bwacu bwose donc mu buzima bwiza mu buzima bubi ni ikintu gisaba kwitondera cyane rero ndavuga ati bon ubu abajene bobu ni kuvuga arafa kura mu demutaye yambaye araberewe bahuye ari centre ville asa neza bahuriye mu kabare akacamba kumengo niwe yofata sote bahurira mu munezero kenshi gusohoka ugasanga biroroshe ndavuga ati none nimba umukobwa ashobora gukunda umuhungu afise amafaranga hariho uzurabe no muri no misi ku mbuga uzawumva umukobwa yaduka akavuga ngo je ngo umuhungu adafise ibi ngo no umuhungu atari ukuwapi ngo umuhungu atari ukuwapi kandi abo bakobwa ushobora kubihendako kuko bose barasa ni babandi nyene basa gute ubu rukoba nyene rero abo bama baragira ama mariage abahungu basepisa amahera ngaho ni bangahe muri bangahe oya umviriza sahiri aho nyuvuze gutyo onye abantu tubona ama mariage chaque samedi chaque ibikini biki uko tubona ama mariage niko na divorce abo bon yego birashobora kuba ari ivyo nyene yego birashobora kuba ari ivyo nyene mugashatse kukubaza ngo muri ko muravuga ngo bakunda amahera bakunda ibi nibi uba basi dufate nta mushero ufise wewe Jewe rero urabona oya reka guhindura nta urike rugira dushake ushobora ko utamufise ubu nta nari muri ke rugira umushero canke umugenzi wawe uwo mugenzi wawe afise amahera ngana gute kugira ngo uwo mushero amwemere nariko ndakubwira ico cyane kigarukako nariko ndakubwira ku mutima wo kwihangana urumva donc kwihanganira umuntu kuronka no kubura kuko ubundi ni nkuko je turi donc turi en couple nawe hano ko kuntu usa ejo utegeza guhinduka kandi nimba usuku ejo muhira ushitse donc uri mu rugo wahetse umwana wiri urafufunda hari genzo tanshaka gufungura ivyo watetse gasanga uri mu gikoni ntuba ufise no look iyo rouge à lèvres uravyemeraho ivyo uzotegeza kuvyihanganira kandi nawe utegeza kwihangana nanje ninaronka canke nkabura ivyo rero bisaba ko mpitamo wa mukobwa adafise wa mutima donc wo gukunda ibintu none kuba nisizuku canke sukuntu bisigura ko nungu numutahere none kubera iki nkiri umusingo noba nabironka ariko mba yankupe igiki cyo bitwemeza none abakobwa bose bisiga bagira no kuvuga yuko atana mantu zenye ntibashobora kwigurira ka rouge à lèvres ntibashobora kwigurira bien sûr que oui bashobora kuvyigurira ariko ubwo busingo burimwo wumve yuko uri mu busingo mugabo n'ubusingo urimwo ufise n'amafaranga ega look nziza n'amafaranga ubundi nkuko jewe nsahanye nuko aha hoza yandi mafaranga menshi ucusa neza oya sinsane ubu cyane bien sûr gusumba kuko nzoba ngira mu modoka irimo climatisé po ikimera nyene ifresh za jeje raba rero sahiri mu gihe ubuze neza yuko ubusuko ububona tujya mu kogasa kujya mu mitahe menshi biki kuko togendana nabo mu nganye mitahe uja kwiyumvira kurondera ujya nyene kivola nico rero nashatse gukina haje ubundi ugiye kuraba keke keke ntiyakunda ibintu keke yari wa umuntu wese amwakira ugerageje kuraba mu cyatumye biro guhera mu cyo cyambere ninjiye yarambagije wari mwifuza tubafasha iki muri faso numva n'importe ukondi arabona ko ndi umuntu ya arabona ndi umuntu barakaye kuri makara ndinjira ndi makara yende ndinjira aranyicarika ariko Eliza amaze gusohoka yagize ati va kuri yo ntewereke no kwicafuza umva ko abantu babiri batandukanye ya rero keke niwe mukobwa yarakwiye kubana nanje ugiye kumva mu gice cya kabiri mama yavuze ngo sayi n'umwana wanje w'ikinege namuvye mfise imyaka 16 bivuze ko mama arafise muri ya filme afise ibindi bibazo yahuye navyo kuko yavuze ngo sinigeze nifuza ko yogira urugo rubi yagize navyo rero ni nayo mpamvu nemeye kwiyambura icubahiro nico nari nibundi rya cinema kugira ngo ndonko umukobwa nkunda uburyo busanzwe sindamwira ko mfise amafaranga kugira ngo mu buzima busanzwe n'umukobwa wakunze mu bisanzwe no muri byinshi yotegeza kugukunda tubitahurana ivyo ndibaza Okay, oya nyene nawo sanga wari umutunzi ngo aca wari umukene ngo umutunzi ngo aca guheba ibyo nivyo mu mafilme nyene gusa byo kwishavuza ntawo uretse ko muzo kamiso tayiba nabibaho je nibaza ko tabibaho naguhaye akarorero oya je naguhaye akarorero reka ndaguha akarorero gasanzwe ubu nitusange ziranoze canke ndeka canke abandi bagwiza tungo batandukanye bari ngaho mwibarabara bariko baravuga ngo ya miti y'ibihere n'imbaraga sango baje kwiyambura icubahiro bagiye muri village canke bari ngaha muri ville bariko barazunguruka bariko bararondera umugore byari bimaze kuba canke umuhungu wiwe birashika kagenda akavuga ati bon soit biramaze gushika rero ni true story
ukuntu yisubira oya ni true story ndakubwira ati ibi byo nanditse uzi gute ko atari true story ndakubwira ni true story nakubwiye ko mu kwandika filme dusubira inyuma ku ntango manza nkaraba mu bantu bankikuje ubuzima babayemo ni gute noshobora kubaremesha canke kubahanura kubereka yuko ivyo barimo bishobora no guhera rero bivuze nimba ino sinema narayanditse kandi mu kwandika je manza kuraba bankikuje nuko ivyo bintu nanditse biriho donc urumva rero ni true story nakubwiye ati ndabira mu bantu bankikuje sinakubwiye ngo true story message washatse gutanga muri ya filme ni kuvuga yuko urukundo si ibintu urukundo si ibintu kandi umuntu wese ajya kugana umwakira uko ari bisanzwe ariko nakubesha kugenda kurondera umuntu uri kuramubesha mu rukundo navyo nyene si vyiza kuko urumva waramubeshe donc Liza wamubwije ukuri kuko niba mwahuriye ku ma platform nyemba ari biki warukwiye gushira ko description warukwiye kwivuga uri bikwiye ukavuga uti ndi nakandi ndandaza amakara ngira ibi nibi nibi kandi wumva jewe ubundi wowe washize ko umuhungu w'ibeje urumva yambaye amarori asa neza tesa hanyuma ugacishira kuri ntozenyu uwo mukagara yibona ifoto hanyuma munyuma ugacumuzanira peut-être yari yagukunze uko umwana yahora yiga hanze canke ibiki nibi ugacoza kumubwira ngo udandaza amakara ntavyo wigeze umubwira agasha sanga ngo udandaza amakara musaza wawe nivyo ngo mwenda mubwire ko ndandaza amakara kwera uri kurumva uri kurarondera umukobwa ukunda canke ugira ni wowe wari ubizi ko yiga muri Belgique c'est quoi histoire mette est-ce que elle avait pas le droit yo kumenya nawe ico ukora oya we rero ni kuvuga ngo ujya histoire kuri kurayitwara no kuri kurayitahura siko biri ni kuvuga Liza twarakundanye dukunda tutazinanye ariko uranyumva yankunze ku ifoto ndamukunze ku ifoto swati ngira tungira muri histoire nuko tutabigaragaje ngira twarakora per video ndazi okay rero nimba ari uko Liza amaze gushikino byasaba yuko ndamwiyereka mu yindi shusho swati ndabe nimba umukobwa twaba tuvugana uko kuko nta wuzi majambo twayaga kuko urabizi muri aya majambo y'inkunda kubwira ngo nguko buri kose nico ba cyose nzohorana nawe Jean rero washatse guhindura vi wari ubayemo kubera wamumenye ko yaje i Burundi yagarutse ni kuvuga nari kenera ndabe yuko mu gihe yosanga kujya mbona ku foto kuko ano mafoto tubona bagiye abantu sikoze musanga babayemo ko yashobora kunkunduka ako nivyakunze abayikeneye muzogende kwiraba nibaza ko muzoca muyibona histoire ivuga neza reka tuduge ku bindi nibihe bintu bibagora cyane kuba muri kuba nka wowe nk'umukinyi kuba wongera ukaba mu réalisateur w'amafilm ubwa mbere kuba umukinyi biratwara icizere ku bantu yatuma abantu batakwakira ukuri donc ubona hajya filme ni kinyoma kinyegeje mu kuri ababibona bibaza ko ari ukuri kandi atari ukuri ni kikino donc turapfa kubikina kujya nyene ariko ugiye kuraba tuba turababeshi kuko nk'ubu uwo muri filme wasanze ari makara sindigendaza amakara muri filme umvise ngo ndi deje wa company sindigera kubwo gosugu wanje narinzi yuko duhava twicana deje komeye urumva ikuvuga biratugora kwizegwa n'abantu hariho donc muri relation turahura n'intambamye cyane hama kujya no gukhayariza no kuri cyo sinumva ko bari impano yiwanje nta mpamara impunda guhura nazo nyinshi donc kwandika kugira ni sawa birakorohera cyane hanyuma gutora abakinyi mukinana kubamenya uti aba bakinyi ndakwiye kubashira muri filme yanje n'umugwi mufise ni association ni groupe ubakuramwo bigenda gute oye ndatembera ni kuvuga nubwo tugeze muri no minsi hari abagikora mu club donc hari abana bacishira hamwe batararonka amahirwe yo kuja kuri kamera abo hari igihe cyo kubatora canke nkavuga ati ndavuye aha ni orientation ku muntu runaka nzi yakinye muri filme afise impani reka ndamuzana ya nkaja kumurondera uko basanzwe ndamuzi urumva niho ucubamenyera ugacugenda ukabarondera nta mugwi wawe ufise canke ukiniramwo uvuga uti nkeneye iyi role y'aba bantu ndabakura hano ukuntu ukura cagenda kubarondera tuba dufise band gusa je nk'abantu nkoresha ntibarenga batanu mbafise abantu batanu tuba dusanzwe turi kumwe ariko nicobuza yuko nandika filme nkabona ko muri aba hari n'ingeje nshobora kwandika filme nkabona ko je ntoyikina atanasene nimwe nashobora kuronkamo ndayironderera abayimerita kugira ngo bigaragare neza umuntu ari muri industry ya film ndubundi ubona
biriko bivahe bigeze he donc aho vyavuye naho bigeze ubona biri he bimeze neza cyane bimeze neza cyane kuko kera twakora filme ko je ndibuka narigeze kuba nari nkigwara amaso narigeze gutamara we kuri Black and White, ico gihe twapa mu Kanyosha n'amaguru tugiye gukora ama repetition ugiye twiyunge n'abandi ico gihe nta mafaranga wasanga hari ugize imanuka ronka déplacement cyangwa izo twakoze umengo ni bari 3000 umenga ico gihe dushaka gufungura gusa ugiye twirigweyo turyohererwe impano zacu nta mafaranga yabarimo ariko ubu urashobora gukora film ugatunga umuryango ukaronka inzu umuduga muri ivyo nyene vya filme ya umva yuko bisa byavuye naho bigeze ngirejo Netflix zo turondera ndazi hariho umuntu yaje ijya BGB films imwe ya Lily Brown yarigeze ko ari umutipe yigeze kuzanana ngaha azanye afise application yavuga yuko mwo muhama film akayabashirira ko bakaza barazipura ko yaragize na conference de presse yazanye na each papa yari kumwe na ba Happy Van abande ego urumva nibaza yuko urashobora kumuha film yawe yari yanateguye na seminaire y'imisi bagiriye kuri source ligne uravyibo ntimwabigiyemo oya ntwashaka kubijamo ubundi film kugira igugwe baramanza kuko si kuvuga ngo hajye ngafa kwakira film yari yose ugambera amanza arabikoze gute kuko baraba film ikoze gute dufate nk'ige film yari yakoze ya film yaguriwe ngaha mu Burundi yaguzwe na company ama company iradandaza urabona ni kuvuga baramanza bakitegeza film ukuntu ikoze ubuhinga burimwo na histoire yukikwanye kwemera kwabo kugira ngo bashe kuyidandaza okay hamaze imisi hari ibintu byinshi bivugangwa byo sinzi ko ari urusaku sinzi ko ari ibyo byaba bakinyi b'amafilms bamwe bapfa abagabo abandi bagapfa ngo bararogana ngo baragirane nk'umuntu ari muri industry ya film bigenda gute ivyo ntubona ko bizohava bitera intambamye muri ntuzenye yayo bigasubiza inyuma ico gisata donc reka ndakwereka ikintu bagiye babipfa nuko baba bisangiye kandi bari bateye imbere nibo bari ni bantu ni bakuru banyu bazwi bakinya amafilme yakunzwe yagize ntubona yuko bishobora gutuma haza icuka kibi bigasubira inyuma aho byari bigeze nico nakunda kubwira hajya ubundi kwandika izina ikintu kivuna kandi no kuritakaza ni cizere mu bantu kuko ikizere nico kigoye kuronka rero nimba bari ko bakora ibi sha bari baratubereye akarorero keza ariko abantu biba bigeze nyene wapi imboro nawe urabibona ko atari si vyiza kuko sino kumva nk'umuntu donc umukobwa n'umuhungu bakagira ahantu bavuga n'amabanga ivyo bakoze mwibanga ubwo no bubwa je sindabishigikira na gato urabona ko ari ibintu bitari bikwiye je nka mutoyi wabo ndabinegura biraho ako sinshobora kuvyinjiramo cyane kuko nibibaraba kuko bafite izina banditse ryabo n'impamvu biriko biravugwa nuko banditse izina barazwi kuko ubu byokora umuntu atazwi bijya bagatukana biherera mu isite aho kubera bafite izina biriko biravugwa ari naho kuba umustar wategetswe kuba wategetswe kuba karorero keza none kuri mwebwe we nka wewe ubona wokora gute kugira ngo bijya ntibize vyigere bigushikira kuri jewe sha sinumva nta buhinga wo buhari kuko ndashobora kuvyirinda ugasanga banki kuje nibo babintayemo barakunda kuvuga ko muri mwebwe yego barabigutamunye abantu mukinanye film fond of fun bamwakinanye mukundana n'ibiki bihera mwakundanye esko nivyo canke pa no gukundana gusanga musigaye mugendana nabo bantu n'uwo muntu mwari mukinana nivyo canke sivyo ntibirambako yego ko nukuri gusa nyene hari habo bibako ariko gukundana si bibi gukundana n'umuntu si bibi ngo nuko muhuriye muri cinema sisi twaduhuriye mu kazi ari marié ni sawa ari marié umva ngo n'ububwa je ngoma ndakubwiye ibwo n'ububwa nakarorero kabe bari ko barutera twebwe kuko ejo jewe sindarondera sindagira mariage sinzotuma ngo gende mu nsabire mu muryango runaka bavuze akora iki n'umukinyi wa film umukinyi wa film na bya bindi rero kumva muri banaka umukobwa wacu agomba je mu ngorane usanga indabuze n'ukuntu nsaba umugeni kubera ivyo bakuru bacu bakoze ubundi bari bakwiye kutubera akarorero keza nyene nkuko batubereye akarorero keza kuko nubundi nimba tuko turakora film tuzidandaza tukunguka aba bafanira vine aba baberi bari bati bafise uruhara runini babigizemo bivuze ngo twe duca mu makanda yabo nimba tuko duca mu makanda yabo bakaca baja muri ibi
aho jenge yanzoca nkushinzira urabona ko uzoca ubiheba no sinzoheba ahubwo nzokata sinzi ko ahantu none imagine ko umuntu mwasangiye band waramaze kubaka band waragize hanyuma muragiranye ubushuti pasellement no mutokunda naca mugagirana haragera urabizi deje ibintu bimaze kuja mu mafaranga nk'ibi pete tuvyumvira kubera ngira ngo atamafaranga menshi cyane birajamo urabizi ko abantu bapfama bafise ibintu basangiye surtout by'amafaranga batabura ibintu bapfa birashitse hanyuma ugasanga umwe arashavuye aciye azana ibi nivyo nakubwiye ndashobora kugerageza kubikwepa mugaba banki kuje bakamishiramo ya kuko amahera ni ikindi kintu ariko gusaba abantu bariko barabikora je ubwanje ndabubaha cyane kuko bafise izina rinduta kandi ni byinshi bakoze ndavyo ndyohego niyo mpamvu atamuntu umwe ndiko ndajije nta muntu umwe nigera njije no munsi nomwe kandi umugabo basi nivyo canke nibinyoma sindiko ndakubwiye ko ariko barabivuga nanjye ndabibona kugiye n'ubibona ni nk'umuntu abagenderamwo abirimwo ntumenye uti nivyo canke si nubwo nabandi bagenderamwo bivuze ngo bige tubona kuri kamera bifate kujya nyine kuko nubundi nabo bariko barabibaza kuri kamera ariko nimba bora ukuntu bobihagarika kuko bariko baratwica twege batoyi babo igatwe biratubabaza muramaze kugira ntaho mushobora guhurira cyangwa mugatuma abandi baba banganye je nabonye baragize association y'ibintu vya filme itwagwa na Happy River bavuga yuko bandikishije nibiki esko ni mushobora kugera ahantu mugatangiza kubatuma bakagira ico babashikiriza bakabashira hamwe bikahera bajya n'abantu bakuru fani n'umumama ribati n'umupapa rafise umwana nogenda kubahanura ibiki ubu nyine ubwabo bakina filme kugira bahanure public donc n'ibintu bakina je mu kinwa filme ndahanurwa rero ni kuvuga ngo nabo ubwabo nibihanura Tisi numva ko no ngo ndabahanura bafise ibyo baduhanura twebwe kino ngenda bahanura okay imbere ko turangiza urafise donc vision yawe ni yihe vision yanje muri cinema ni kuvuga ndakeneye kugira big company ni kuvuga ngira ahantu ndandaza donc ama company dusinyanira kuko nka Tanzania n'u Rwanda naha mu Burundi irahari company ushiramo filme yawe donc ugakora nkatangura gukora filme namaze kuyironkera isoko yayo ntadandaza ibintu ngo YouTube ngiki oya nkakora filme bamaze no kuyifata iyo ni ndoto yanje donc ni nayo target nkunda gushaka gushikako iyo maze gusohora ikintu ushobora kuronka feedback ya icatumye biba ni yihe twitege iki muyizokurikira naho iko feedback ni nziza cyane nuko nayo ndayiteze ni kwiri kwiraza kuko je ubundi nkoze filme nkayirekura ijya message ntanze nkumva abantu yabashitse nkaronka nk'abantu 100 banyandikira kuko urabona ko iheze ndashaka ko contact kugira ngo uza kubishaka nyandikira akambye ati ibi bintu wigishije nakozwe ko nagize iki uzi ko ibintu nk'ibi biba nkumva bya bintu navuze nabandi babibona ndavuga ati ahwi basi omo message irashitse yabica bituma nindi nzokora nzovuga ati reka nongenda barasema ikindi kintu okay management urafise staff urafise management ndimwo novuga nuwo turi ko donc mvuga dukorana ya ubukoranire gute vuga fitanye partenariat partnership turukorana na nzisa nyene nzitunga nzitunga ya nutwo turakorana bivuze afise pari washiramo nanje ni pari yashiramo urumva nubu byose biri ku mutwe wakora yariza kurondera abakinyi kugira ni byose no weza kugira ucoja kurondera okay sinzi ko hari ikindi kintu noba nta kubajije ushobora kubwira abatwumviriza no gusa kimwe ni kuvuga ko noshimira abantu badukurikirana ndavuga mwebwe ababosi bacu muja kuri YouTube wa muntu ashobora kubona video akayiryoherwa akayisangiza abandi kugira message twapanze ishobore gushika kure ni kuvuga nimwe muduhemba nimwe mushobora no gutuma kandi mugira gute mushikana kuri gikorwa cacu gutyo ugasanga jewe ndabayeho ejo ndakoze n'indi cinema igasohoka isa neza nukubera burya support yanyu ikindi abantu musenga mushikare mudusengera kuko iterambere riragoye cyane ntabwo yamigoye wari ki wagiye gukorana na Nzisa online TV contrat n'ifise muri batoto wayiteri yari iheze twasinyaniye imyaka 3 gukorana turayikorana imyaka 3 imana ishimwe je sinzi kuva muri company runaka
oya je dusinyaniye ndakora nkaheza contrat duhejeje turasinyura izindi filime wari umaze gusohora ya izihe n'izihe hari inguvu z'amaraso nayikoreye muri ntuze niyo nahereje ko muri watoto wa ITL gusa sinashoboye kuyiheza kuko contrat yaheze ntaraheza kuri shooting nayo contrat ihagaze tuvuze ati durenuvere bishasha ngira nije nagoranye cyangwa sange nibo bangoye ama ntibyakunda ko ndayiba ko ndayihebanda cyanja muri nzisa online TV nzisa online TV hani bafilme yakoreye muri waka yeah okay humva ko ari byiza cyane nizere ko byose bizogenda neza uzoguma waguruka buri umuntu mu minsi izatu zokumva usigaye umudeje gusa kuturaca kubesha abana b'abandi bireke ngo no cyenda birimo neza iya nyuma rero izosohoka ryari partie ya gatatu bon ni film ikitwa na partie zine film zine partie zine ni partie zine iya gatatu izoza ryari ntakubatevya ni nk'inyuma y'indwi imwe nzoba ndayiba oya partie zine zizoherana n'indwi kuko hari yindi tugomba tugire bari bikoresho bihari nandika histoire tuheze yico dusohora yindi ngashinda barasama ikindi gishasha okay yeah donc ico kindi gishasha kinikiye kugira ugende bateye umuntu nko bazogenda oya sinushaka kukivuga kuko tutaratangwa shooting ndashaka kukivuga ugasanga n'izina mvuze harigeze muri shooting tugasa ko duhindura ivanye na bakinyi turonse ko umukino ashaka kuza agakinisha script kumva ino script yakinishije avuga ati reka mpindura izina gutora izina haje baba bitoye gute izina rya film twisunga ibintu turimo okay yeah bon ndakushimire cyane rero wakoze kuza nizere ko n'ubundi munsi uzogaruka n'inyuma yaho kandi nizere yuko abatarabona iyo film bazogende barabe ni message imeze neza muzokuramwo icigwa nkuko yashatse kubibabwira naho harimo ubumwe apana uko nashatse nuko nabibabwiye kuko yabitubwiye nubwo harimo ngogo wowe afite ikibazo wewe wakoze cyane kuza Said mwakoze cyane ego hanyuma utera imbere cyane hanyuma tubandanye we bijya bintu sinzokwigena ndabikumva ko ni naho wotera imbere naho wobukire ngaho on uzogumura umuntu w'umwizigirwa uzogumubika ibanga cyane umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye